usenga nawe usangwa arangwa n'ubuntu, arangwa n'ubwitonzi, arangwa n'ukwizigira, arangwa n'ubuhanuzi, arangwa n'amahoro, arangwa n'akanyamuneza, arangwa n'ubutungane, arangwa n'umuvukano n'ibindi. Umuntu agendera mu kuri yama yihatira kuzimanganya muri we ikintu cyose cyitwa ikinyoma. Umuntu ariho agezwa n'ububeshi, iyo ngabire yamaze kuyica muri we. Niyo Pawulo mweranda atubwira ati nimuhebe ibinyoma, umuntu ataba mukuri ababoshwe, ukuri kurabohora. Nuguheba rero ikinyoma, abantu bakavugana ukuri mu kibano, mu rugo, muri politike, mu migambwe, abantu bagaheba ikinyoma bakavugana ukuri. Ibintu bizoheza bigende neza. Tubisanga mu Banyefezi 4:5. Nimukihebure rwaruka rwacu, ntihagire ubura akazi, ntihagire ubura umugabo, ntihagire ubura umugore ngo ace yihebura. Uzomuronka kayo gusenga, naho wabura umukene izigire. Hejuru y'imanga hari Imana. Hejuru y'imanga, hejuru y'imanga. Ubugamburutsi bwa Bikira Mariya bwatumye aba nyina w'Imana kandi aba umuvyeyi w'Ekleziya. Ubugambarazi nabwo bw'ababyeyi bacu ba mbere bwatumye tuja mu rupfu, bwatumye tuja mu gicumuro, bwatumye tuja mu nabi. Turazi yuko abantu baremeye agaco k'Imana. Muri ako gashusho Imana yaturemanye bya bindi biyigize: ukuri, ubutungane, urukundo, umwidegemvyo, umutima mwiza, amahoro n'ibindi. Ababyeyi bacu rero ba mbere baratosekaje ako gashusho mu kugambarira Imana, bakarya ku byamwa by'igiti Imana yari yababujije mu murima wa Edeni, aho bari bamerewe neza, ataco biyibona, ataco biyinona, bafise amahoro n'ubuhirwe byuzuye, nk'uko tubisanga mu gitabo c'Amamuko igabane ca 2 akarongo ka 16 n'ibikurikira. Mbere Imana yari yababwiye iti kandi ibagabisha iti, umunsi mwariye ivyamwa byo kuri ico giti muzopfa nta kabuza. Amamuko 2:17. Ntibagamburutse namba, ari naco gituma hagati yabo basubiranyemwo, hagati yabo basubiranyemwo. Imana ije muri uwo murima igaheza ikabaza Adamu iti, wakoze iki? Nawe iti, ni wa mugore wampa ndarya. Hanyuma wa mugore nawe ati, ni inzoka yampenze ndaheza ndarya. Rero umuryano hagati yabo uratanguye, ikibi babona mbere yuko batikwije
bikinga amababi, n'abana babyaye Gahini na Abeli baricana. Nuko igicumuro, ikibi, inabi biraheza birarangaragata, ikinyoma, ububeshi, urwango, nuko n'ibindi. Igicumuro kiraheza kirakomera kubera ubwo bugambarazi bw'ababyeyi bacu ba mbere. Ariko Imana rero ntiyagombye guheba abantu n'aboroboro, oya, kuko yabaremanye agashusho kayo, ifata kamere y'abantu, kiretse igicumuro nk'uko tubisanga mu Bahebreyi 4:15. Iraheza umwana wayo araheza aragamburuka duhereye kuri nyina wiwe, yagize ati jewe ndi umusabyi w'umukama, umumarayika amubonekeye n'imbere nk'uko bivuze, nuko amubwiye ko azobyara umwana w'Imana kandi atamenye umugabo na buhoro. Bikira Mariya rero aragamburukira Imana, hanyuma n'uwo yibarutse Yezu araheza aragamburukira Mana se. Ari nacyo gituma ubwo bugambarazi bwatumye Bikira Mariya aba nyina w'Imana, aba nyina wa Ekleziya, aba Eva mushasha, kuko wewe yagamburutse, nawe Eva wa kera wa mbere yaragambaraye vy'ukuri, Nuko rero bakristo tubyumve, ibi byose mubona abantu baryana ku isi, abantu baryana mu gihugu cacu, abantu baryana mu kibano, abantu baryana mu kibano, nuko amacakubiri urayamoko, urayimigambwe usanga akomeye mu gihugu, biva kuri ico gicumuro c'inyanduruko, biva ku kugambarara, iryo kugambarara ibwirizwa ry'Imana. Tubitegere neza, na cyane cyane mwagwaruka. Aha murabona ko muri isinzi ry'abantu ndibaza ko muri 8,900 mwaje mugana iki kirimba c'abapfiriye umuvukano. Mutegere neza yuko ikibi ari gihushane ciciza Imana yashatse kandi ishaka n'uyu munsi. Niyo mwagikora muzoba muciye kubiri n'Imana. Mutegere neza yuko ikinyoma ari gihushane c'ukuri Imana yashatse idushakira n'uyu munsi. Niyo rero twagikora tuba turiko turaca kubiri n'Imana. Dutegere neza yuko akarenganyo ari gihushane c'ubutungane Imana yashatse kandi n'uyu munsi idushakira. Rero igihe tugira akarenganyo ko akariko kose tuba duciye kubiri n'ico Imana ishaka. Dutegere neza yuko urwango ari gihushane c'urukundo Imana yashatse kandi n'uyu munsi idushakira. Dutegere neza yuko indwano, umudugararo, ubwicanyi ubwo aribwo bwose ari gihushane c'amahoro Imana yashatse kandi dushakira n'uyu munsi. Dutegere yuko agacinyizo akariko kose ari gihushane c'umwidegemvyo Imana yashatse kandi idushakira. Ntusenge kugire wakomesheje mu gusenga ubwira agacinyizo na buhoro.
dutegereye yuko urupfu ari igishushanyo cy'ubuzima Imana yatanze muri Edeni no muri Yesu Kristo. Rero ibyo bishushanyo byose duhejeje kumva, urupfu, agacinyizo, ikinyoma, igicumuro, inabi, urwango, akarenganyo, ubwicanyi n'ayandi mabi yose, nta na hamwe bishobora kuronka inyishu atari muri Yesu Kristo yagambutse agafata kamere yacu y'abantu, kiretse igicumuro. Ndasubiye ngo tubisanga mu Baheburayo 4:15, akababara, akabambwa, agapfa ku musaraba, akizura mu bapfuye, akemerera abazomwemera bose ubuzima, amahoro, ubuhirwe nk'uko ababyeyi bacu ba mbere bataracumura bari bafise. Nguyu wagambutse rero icyo atuzanira, tutari dufise ababyeyi bacu ba mbere bari bafise bataragambarara. Bikira Mariya rero yagiye kuramutsa Elizabeti, yagombye kurangura umugambi w'Imana. Iyo Mana yashatse iciye ku bantu, naho nyene urumva yaciye kuri Bikira Mariya, naho yamukingiye igicumuro icyo ari cyo cyose, ariko n'umuntu yaremwe nuko na Yesu kugira ngo arangure umugambi w'Imana yafashe ako kamere y'abantu kugira ngo akize abantu. Nukuvuga rero kw'Imana mu gukiza abantu yashatse guca kuri abo bantu nyene, aha Bikira Mariya rero yagenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti. Ekleziya buhoro buhoro yarabonye ko harimwo umugambi w'Imana. Naha rero umweranda Bonaventura mu mwaka w'1263 yari umufransisikano, yahavuye by'ukuri asaba kuba umunsi mukuru. Baratangura kuja barambaza uwo mubyeyi mu mibano, uko kugenda kuramukanya kwa Bikira Mariya hamwe na Elizabeti. Ekleziya mu mwaka w'1379 iraheza irabyemeza kuri Papa Urubano wa gatandatu mu nama yabaye ibare muri Suisse, irabishimangira. Nuko iraheza irabishimangira rwose, kuko Bikira Mariya yagenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti afise akanyamuneza. Yari yamurikiwe na mutima ubwa mbere. Wewe niwe yari yemeye ko azobyara umwana w'Imana, niwe yari ko azoheza akabyara umwana w'Imana. Arabyemera kandi adafise umugabo na buhoro. Nuko kandi uwo mugambi uraranguka mu buzima bwabo. Murazi yuko icyirukiro cya kabiri mu byukiro by'ubunezereza kitubwira kiti kinyibutse. Bavuga ngo iki?
Bikira Mariya agenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti, dusabe inema y'ugukundana. Mu nyigisho ndoramana turazi ko Yezu yatubariye ati muramana ukwemera, ukwizigira no gukundana hagati yanyu, atari kigikuru muri ibyo bitatu n'urukundo. Rero Bikira Mariya yagiye kuramutsa mwene wabo Elizabeti, warahaguye ubu munsi mukuru. Mugabo nibo bari umunsi mukuru kubera agiye kumuramutsa gusa. Oya, abakristo bose bogenda kuramukanya bigaca byitwa umunsi mukuru. Iyo misi yoba myinshi, byogorana gose, byogorana. Bikira Mariya yagize urugendo rudasanzwe, nuko yagize urugendo rudasanzwe amurikiwe na mutima mweranda. Nuko hanyuma Elizabeti nawe akaba yari yahishuriwe ko yibungeze umwana w'Imana, ari nacyo gituma Elizabeti yaciye atangara kandi yongera nawe nyene agira ati iryo teka ryo kuramutswa na nyina w'Imana ndarikuye hehe. Bikira Mariya Elizabeti yagiriwe ibintu bibiri bikomakomeye: kubyara ari umusaza kandi ari ingumba, ubu naho kuramutswa na nyina w'Imana. Ariko rero urwo rugendo rweranda ni ikimenyetso cy'uko Imana igiye kuramutsa igihugu cyayo. Bari mu gihugu cyayo, Imana igiye kuramutsa igihugu cyayo, nuko aho muri ubwo Buyudeha. Naha rero mu kuramutsa igihugu cyayo, Yohani Batista yaciye atangura gukakaza mu nda ya nyina, afise akanyamuneza kamwuzuye. Nuko hanyuma uwo nawe nyene murazi ko ni umucacuzi ya rero akanyamuneza kamwuzuye ni ikimenyetso c'uko igihugu c'Imana kiriko kirakira iyo Mana muri uwo mwana ari mu nda ya nyina. Akanyamuneza karamwuzuye. Raba rero ugena Imana igira ibitangaza. Murazi yuko muri Israeli abagore batari bubashwe cyane, ariko rero Imana iraheza irondera gucisha ibyo byiza byayo ngaha. Iyi ndamukanyo ya Bikira Mariya na Elizabeti ni ikimenyetso gikomeye cy'uko kumenyesha umugambi w'Imana, ikimenyetso gikomeye cyo kumenyesha umugambi w'Imana mu bantu. Ari nacyo gituma natwe twaje tugana n'iki kirimba, dutegerezwa kuraba umugambi w'Imana mu buzima bwacu uko bukeye uko bwije. Murana ko ngaha 80% n'urwaruka rwaje kuri iki kirimba, kandi n'abakuze barimwo, ariko ntibangana n'urwaruka. Ari nacyo gituma mwarwaruka nagomba ngaruke ku bintu bishobora kububaka, nuko kugira ngo mube abantu b'ukuri, mwongere mube n'abakristu b'ukuri, nuko bahimbara Imana kandi barangura umugambi w'Imana. Rero muri ibyo bintu byoheza bikabubaka koko, ngo mube urwaruka rukomeye mu buntu, rukomeye mu muco myiza, rukomeye no mu bukristu.
nimugaruke ku ngabire ndemanwa Imana yabahaye, nimugaruke ku ngabire ndemanwa Imana yabahaye ubwa mbere mwese mu kubaremana agashusho kayo, ingabire y'ubwenge. Ingabire y'ubwenge, umuntu afise ubwenge akoresha mu kumenya ikibi n'iciza. Mukoresha iyo ngabire no muri iki gihe cy'amatora turimwo, mukoresha iyo ngabire kugira ngo mubane mu muvukano, mukoreranire iciza. Erega ako karanga ibikoko ntabyo gafise na buhoro buhoro. Nico gituma umuntu adakoresha ubwenge Imana yamuhaye, usanga hari ico abuze canke yima abandi. Muri ico gihe ndaheza ngo abone igituma ariho, nuko ivyo navyo biragaragarira mu bikorwa akora, bya bikorwa bibi adakoresheje ubwenge, bwa bwicanyi navuga, ya macakubiri, nuko kwa gutukana, nuko kwa guca ku mabwirizwa y'Imana. Yindi ngabire mwarose, mwaremanywe, kandi twese twaremanye, yo bafasha ni kagatima mpanuzi. Kagatima mpanuzi, umuntu afise agatima mpanuzi, agasengero ko mu mutima wiwe aho yagira n'Imana nayo igaheza ikamuyagira. Mu gatima mpanuzi niho amenyera ukuri, akahumvira ijwi rimubwira riti kora ineza ureke ikibi. Nagira urwaruka rwacu ruza kuri iki kirimba ruzoheza ngo rukore ikibi, uri mu matora cyangwa uri nyuma y'amatora, nimubane mu muvukano, nimubane mu muvukano. Rwaruka rwacu murabyemeye kubana mu muvukano? Murabyemeye kubana mu muvukano? Bwana mu ndaho muri rero, bwana mu ndaho muri, bwana mu ndaho muri n'abajyanye babyumve. Nuko komeza kandi muri ka gashusho yabaremana umutima w'umwidegemvyo, umutima w'umwidegemvyo. Erega twaraguremanywe, ariko umuntu yidegemvya iyo ari mukuri. Ntushobora kwidegemvya uri mu nabi, ntushobora kwidegemvya uri mu bwicanyi, ntushobora kwidegemvya uri kutototeza uwundi, ntushobora kuba mu mwidegemvyo uri kutuka uwundi, ntushobora kuba mu mwidegemvyo uriko wonona ubuzima bw'uwundi uciye kubiri na y'Imana. Nuko uwo mwidegemvyo uhaguye umuntu acatangura gukora ibigoramye, kesi ababyohejwe n'abandi. Byongeye iyo Mana yarabaremanye umutima w'ugushaka kandi urabubaka. Ukuri kuri mu gatima mpanuzi gushirwa mu ngiro n'ugushaka. Ico umuntu adashaka ndacakora, ico ashaka araheza akagikora. Ugushaka nako nyine umuntu arakurera mu kwama ashaka ibyiza kandi abikora, bibi akabireka. Rero n'ijambo ry'Imana ribafashe, n'amasakramentu abafashe kwirera mu gukora ineza, mu gukora ikintu kiroranye. Nk'ubu mwagize amasaha 10 n'urugendo, amasaha 12 n'urugendo n'amaguru, hariho n'abayarengeje.
babitumwe nuko bemera Imana, ni kwa gushaka mwareze mubandanye mukurera muzoshika ku bintu bihambaye mu buzima bwanyu. Hejuru rero y'izo ngabire ndemanwa zine, ubwenge, agatima manuzi, umwidegemvyo, ugushaka, hariho n'izindi ngabire ziva ku Mana zibafasha kwitegurira kazoza keza. Ako nako gashusho k'Imana, nako gashusho k'Imana, umuntu yaremwe n'agashusho k'Imana. Ako gashusho n'ingabire irengeye izindi ngabire zose, ibitegerezwa kuranga umuntu mu buzima bwose. Nako gashusho k'Imana kari muri we kuva kiremwa. Reka kukonona, reka konona ako gashusho k'Imana. Mwegere Yesu Kristu, umwana w'Imana. Ako gashusho ndikazokononekara na buhoro buhoro. Mugabo mugiye kure ya Yesu Kristu, ako gashusho kazokononekara hatangure ibibi bitavugwa. Umuntu ategerezwa kugaragaza ubwiza Imana yamuhaye mu buzima abantu babona, bigaragaze mwagwaruka rwacu. Uko niko kumenyesha abandi ko waremwe n'Imana ikwishushanije ko ugiye urakora ibyiza wegera iyo Mana. Imana kandi yaraturemanye urukundo. Mwabyumvise ukugene na Bikira Mariya yagiye kuramutsa mwene wa Elizabeti, kandi no mwibaruwa umutumwa Paulo mweranda yandikiye mwibaruwa rya mbere abakristo b'Ikorinto ikigabane c'13 kuva ku karongo k'13 araheza akabigarukako ubwo rukundo. Nuko hanyuma ubwo rukundo tuvuga ni rumwe rurangwa no kwitangira abandi, atacurondera kindi, atari gukumuza umuntu no kumutera iteka, nk'uko tubikura akarorero kuri Yesu Kristu yitanze ku musaraba ngo dukire ibicumuro, ngo adutsindire Shetani sekibi, kandi adutsindire urupfu, tuzoheze turonke ubuzima bw'imyaka yose, nk'uko tubisanga muri Yohani 15 kuva ku karongo k'13. Ingabire igira gatatu nuko nukwemera. Ukwemera ni ingabire y'agakura. Rwaruka rwacu, komeza ukwemera kwanyu ndaco muzohomba. Komeza ukwemera kwanyu ndaco muzohomba. Uku kugira urugendo rw'aya masaha arenga 10, nuko mwamuriko murakomeza uko kwemera koko. Kandi ukwemera gutuma umuntu abona ubwiza bw'Imana, agaheza akabuhurumbira kugira ngo ase nayo. Uwemera rero ntapfa icakoze canke ntapfa icavuze. Ikimuranga gikuru n'ubuzima bw'igisabisho, nk'uko murakigira. Nawe ushobora kuvuga ngo aremera adasenga. Usenga nawe usangwa arangwa n'ubuntu, arangwa n'ubwitonzi, arangwa n'ukwizigira, arangwa n'ubuhanuzi, arangwa n'amahoro, arangwa n'akanyamuneza, arangwa n'ubutungane, arangwa n'umuvukano n'ibindi. Ubwa kane, kugendera mu kuri. Imana yarahaye umuntu ingabire y'ukuri. Iyo nayo niyo gusa n'Imana. Umuntu agendera mu kuri yama yihatira kuzimanganya muri we ikintu cyose cyitwa ikinyoma. Umuntu ariho agezwa n'ububeshi, iyo ngabire yamaze kuyica muri we. Niyo Paulo mweranda tubwira ati
nimuhebe ibinyoma. Umuntu ataba mukuri ababoshwe, ukuri kurabohora. Nuguheba rero ikinyoma, abantu bakavugana ukuri mu kibano, mu rugo, muri politike, mu migambwe, abantu bagaheba ikinyoma bakavugana ukuri. Ibintu bizoheza bigende neza. Tubisanga mu Banyefezi 4:5. Iyo Mana kandi byongeye iraduha n'iyindi ngabirano ikomeye mwagwaruka rwacu n'abakuze itegerezwa kubaranga, ariyo y'ukwizigira. Uko umuntu yaremwe ndashobora gutera imbere mu by'umutima cyangwa mu by'umubiri adafise umwizero w'akazoza keza. Ni naco gituma uyu mwaka wo guhimbaza yubire y'imyaka 2025 Yesu Kristu aje ku isi, nyene ubwera na Papa nyakwigendera yagarutse kuri uwo mwizero, atubwira yuko umwizero udatetereza. Turabisanga mu Baromani 5:5. Umwizero ntutetereza, ama mwizigiye neza. Erega n'imigambi imwe ikoreshwa kwizigira, nuko bamwe baca babikoresha ukutariko. Ega mu gusonga mbere nukuvuga n'ukwizigira, sibyo none? Uba wizigiye. Umwizero rero nutetereza na buhoro buhoro. Uyo mwizero utegerezwa gushingira ku Mana, iyo igaba ubuzima bw'umuntu kandi ishobora kunganira umuntu mu magara make yiwe canke igihe yihebuye. Nimukihebure rwaruka rwacu, ntihagire ubura akazi, ntihagire ubura umugabo, ntihagire ubura umugore ngo ace yihebura. Uzomuronka kayo gusenga, naho wabura umukene. Izigire. Hejuru y'imanga hari Imana. Hejuru y'imanga, hejuru y'imanga, hejuru y'imanga. Izigire rero, ntagire uwihebura. Imana yanyibagiye, ntihagire uwihebura ngo jewe sinzotera imbere, ntihagire uwihebura ngo ntacyo nzovamwo, ntihagire uwihebura ngo nzobura iki canke kiriya. Nuko uyo mwizero utegerezwa rero kuduranga. Ni byiza yuko urwaruka rutegerezwa kwamana uwo mwizero imbere yuko babandanya mu buzima bwayo, kuko mu buzima bwabo, kuko amaherezo meza yose akuri ya Mana mushobora byose. Mberaheze ngira nti nka Bikira Mariya dukengurukira Imana kucize yatugiriye kwaba bana bapfiriye umuvukano. Dukengurukira Imana nka Bikira Mariya kwaba bana bapfiriye umuvukano. Barateye iteka Ekleziya, barateye iteka igihugu, aho abandi bamarana mu by'ubwoko cyangwa mu by'umugambwe. Abana bo bapfiye Abahutu n'Abatutsi bari hamwe barafashijwe n'inema y'Imana. Ari nacyo gituma dukwiye gukengurukira iyo Mana kugira ngo natwe tubigane, twame mu muvukano, tugendere mu muvukano w'igihe cyose. Niteka Imana yateye Ekleziya, muzoraba kandi n'ubu murabibona ibyiza byamuka ngaha. Ahari ibyiza byamuka ngaha, turafise abashinze intahe bamaze gukira benshi. Turafise abashinze intahe y'ingeso mbi bahebye bari bafise, ingeso y'amacakubiri, ingeso y'ubuhumbu n'izindi ngeso mbimbi. Bamaze kuya baje gusenga
muzobona ibyiza byamuka ngaha kandi muramaze kubibona. Dukengurukira Imana nka Bikira Mariya yagira ati umutima wanje uraninahaza Imana kuko yagiriye ibitangaza naho bagiye. Iyo Mana twebwe yatugiriye ibitangaza, nibandanye tugirira n'ibitangaza iciye kuri bo tugira amahoro ya Kristo.